Bagenzi nkuko mubizi ndi umuntu akunze kurondera amakuru menshi. Ambassade y'u Burundi muri Emirats Arabes yagishikirije. Ambassadeur w'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yagishikirije kuri rirya tangazo rijanye nuko abarundi bahagaritswe kuja i Dubai. This question, when you come to Dubai, do you see big buildings? Do you think where the labor are living, where the people are living? In Dubai, they cannot live anywhere. They have a specific place. Ndabaha ikaze cyane kuri iyi chaîne, kuri YouTube. Nabonye ari abantu basanzaza zino video mu Facebook n'ahandi henshi. Ariko muumve ko dukorera kuri Facebook nako kuri YouTube. Andika izina Homme du Changement ucuntora niho tuza turabashikiriza ibigano bitandukanye biri update tuzi ko bishobora kuba nka karyo keza ku barundi bene wacu hanini information nibijanye n'ubumenyi mu bijanye no kurondera amafaranga nivyo dukunze gucisha kuri ino chaîne ya Homme du Changement. Yego ndabaha ikaze rero cyane nizere ko mwagize subscribe tarayigira yigire kugira duhore dusangira ibigano byinshi. Ego Ambassadeur rero w'u Burundi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu yagishashikirije kandi byari byiza cyane. Ni mu gihe abantu umva habaye donc kwibaza ati none ukuri n'ukuri. Iryo tangazo ku munsi w'ejo je ndakeka nari narabibasomeye byerekana ko byanditswe na immigration yo muri kiya gihugu muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ariko uravye site web biranagaragara neza yuko ari ya guverinoma. Ari naco gituma kumure na Humuriza TV yashoye kwifashisha iyo nkuru bakandika kandi n'ivyukuri byaragaragara neza ko ari ukuri. Ariko rero bagenzi ndavugize ukuri, naje gutahura bugiye kugira inkuru yizegwe biterwa n'uwayivuze. Nkuno babwira nk'inkuru civuta umutima ntukwe gucuyemera ko nyene ukwiye gucuraba ninde yayivuze. Inkuru yose yizegwa bitewe n'uwayivuze. Rero no kuvuga ko uravye kuri ya site web byaragaragara neza ni byavuzwe n'irya leta ya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ariko nivyukuri witonze neza ukaraba irya site web nashoboye gukoresha intelligence artificielle ndahirya site web ndayibaza nti iyi site web yabayeho ryari. Sanga ni site web yavuba cyane. Ati mbega hoho iyi site web ni vyukuri yo bari ya guverinoma nasanze atari byo, ariko ivyari biyanditse ko nukuri byagaragaza neza ko ari guverinoma yashizeho iryo tangazo. Okay, nkuko mubizi donc zijya Emirats Arabes ziri mu bwubatsi kuko niho hano hambere hari umuji nibaza ko kazingira gusubana kandi babandanya noneho bagira bubaka no kurushiriza. Rero barakeneye abakozi benshi kandi nkuko mwagiye muvyumva ego baravuga ko ari ubuzi bwinshi bakavuga yuko timuga muri ubwo bwinshi ahanini ikiri imbere y'ibindi byose nikijanye n'ubu helpers, donc ubu helpers byamwe twe twita abayede, donc aide maso. Akabaho n'ibintu vya cleaning navyo nyene nuko abantu batabisobanukirwa. Iyo bumvise cleaning yego no gukubura no kugira isuku benshi bibaza ngo uniko akoropa mu mabiro mu mazu. No, ijya cleaning kenshi ikorerwa ariko abera ubwubatsi. Iyo abantu bari kwarubaka ni muzi ko hasigara ibivunji ibisima bitari byo ibimatafari atashoye gukora ibi byose ni ibintu bigomba kuva ngahano. Donc iyo cleaning rero donc ikoko muri ubwo buryo niyo makuru je mfise. Je sindi Dubai mugabo ndayagacana n'abariyo kandi hari benshi nagiye ndangira makuru meza yizewe bagashoye gushikayo. Donc nivyo no bamenyesha. Hama rero ambassadeur w'u Burundi muri kay karere yashoye naho gira icyavuze. Nongire yuko yavuze neza atanga umuco kiya kibazo ko kiri. Ariko imbere y'ivyo reka manda bashikirize i audio ni y'umurundi asanzwe se agence itwara abantu hariya wewe n'ubundi asanzwe ari Dubai. Namaje ati nivyukuri ibi byabaye nawe mo kubera nabimubaje muri audio yanyinyisho yakoresheje audio cyane cyane rwose yambaza ibi twumva ku masosho media bimeze gute
Fete nshatse kugabanya ama message y'abantu ariko baranyandikira inbox kugira ngo babavyumvirize ngaha ntihagire umuntu asubira kumbaza ikibazo nk'ico ko maze kucishura nk'inshuro miliyoni baguma bambaza ko ivyo bumva ku masocial media ko vyoba ari vyo kuba inzira ya Dubai boba bayugaye ibi na biriya. Mes chers amis, ntibabahende kuko benshi bakwaga murumva ngo ivyo vyatanguye ngo babishize mu ngiro itariki 6 z'ukwicumi. None ubu tukaba tugeze itariki 15 amaviza ariko arasohoka, amakontra ariko arasohoka, abagenda bariko baragenda ata kibazo na kimwe. None mwoca mvuga ko bavyugaye mu buhe buryo? Bumva ko ivyo ni ibintu hariho inyanka Burundi, hariho abantu novuga nti bavuga ibintu umva burya umuntu yatugumuye gose bon naho ngo ni Perisax gateka ariwe Gasapu, ahubwo ni TV yiwe ko TV yiwe si bayikorera akikorera k'abakozi mugabo ijya TV nuvuga ko ariyo yagumuye vraiment abarundi benshi kubijanye n'ivyo. So ubu rero umuco uhari mwumvirije iyi audio muca muvyumva neza. Ambasaderi rero w'u Burundi nawe havuye gira icashikiriza aravuga ati nyabuna mwabantu mwe ntiyagire usamaza abarundi bikenere kuja kurondera bikenere kuja gutarataza kugerageza ibintu sivyo ati izo site web ni z'aba scammers ni z'abangushi mu Kirundi niko no bivuga, ariko ico ntidutahura baje abantu babigize kurya baza kungukira aza kungukira kwi umuntu ashobora gukora site web yo kubesha abantu gusa. Ivyo vyarabaye rero, ariko ntimuhagire ucika ivutu wari yaratanze udufaranga ku agence yironderera, ntihagire ucika ivutu birakunda. N'ubu n'abari bafise umugambi ukubikoreramo genda murondere, kandi je bientôt nzozi Dubai nje kubaramutsa gusa nukuri ndavyemeye, kandi sikera nzobigerageza. Washaka nseyo n'inshuti nyinshi abagenzi benshi bagiye gukorerayo, ibo hariyo n'abakora ama business banini, hariyo mugani na benshi twiganye twakuranye bariko baragenda. Donc rero n'abakunzi bacu badukurikirana kuri Agaciro Media, donc n'abadukurikiye kuri chaîne ya Home Dishani manyene reka ndabwire ko bitari kera uzobasanga hiyo tuganire, ahubwo na benshi rero donc batahora baronka umuco ukuntu wari yahameze uziburiyo byose zobibereka. Nuko nize ko wagize subscribe utayigize vraiment mugiye gute kwe kutayigize igire fyonda kuraka buto ko ngaho munsi ubona handitse subscribe cyangwa s'abonner nakindi. Nuko rero tuzohure mu biganiro byo gutaha je kwa kubiforma bigaragara, kandi ni vyiza cyane nimudukurikirana hano uzokwama wironka amakuru ariko umwanya benshi babifuza. Donc urumva ndabagarantashije yuko ambassade y'u Burundi muri kariya karere ariyo yavyemeje kavuga ati ibintu nibihuha. Umva nka guverinoma ya hariyaho niyo kwirwira nabijamo ko gutakaza umwanya barabivyunguka. Ambassade y'u Burundi ko yabigize ni ku nyungu ya twebwe ya mwebwe abarundi abashaka kuja kwisumira, abafise abana bagomba kujayo kandi ko ni ku rundi ruhande bagenzi burya abantu bari muri diaspora usanga bakunze gusabwa amafaranga nabi wabo, barabasaba kameme kuko warageza ahantu tangura gukora kumbure ku ifaranga n'ubwo nyene bigoye burya ntaho namwe horoshe kuronka amafaranga. Mugabo hakuzurarungika amafaranga uyanukira umuntu nimba koka kibishoboye ingufu zibimwemerera n'imyaka ibimwemerera hofu mumufasha ati nawe ako nza ndaguha ifi utazi ukuntu irobwa reka ndagufasha ujishigariya nawe uje guhangayika. Donc nawe vyokunda nivyo je kabisa, iyo niyo manuro yanje dukore twese apana ko akora umwe. Nuko leo ndabashimiye mugire partage no video muyaboneshe nawe utaha. Bye bye.